urugo ruba mwibazo byinshi Ego. kahise ko umuntu nikigera kamuvako urashobora kuba kurigira ugahura n'umuntu wigeze guhemukira mu myaka nk'itanu hetse hamuye umuntu agace kubera igitsitaza guhera uyo munsi muhuye kugeza umunsi upfuye Ego. akaguma gukurikirana so rero nariko niyumvira ku rugo rwanje rwo muri kazoza sinzi ko ico kintu cyumva nako niyumvira ku rugo rwanje rwo muri kazoza mbona urugo nifuza ukuntu rumeze hama maze kumenya urugo nifuza niyumvira n'ibitsitaza nshobora guhura navyo mu rugo rwanje rero ni ryari Izo Chris avuga ko film cyangwa se ireresi ari ireresi nziza uyu munsi ibintu byagenze neza twako turashira filime nshasha ku mugaragaro Ego. icyanyoheye nuko igihe twako novuga ati bariko barayiraba naguma numva bafana bakoma amashi muri jewe naguma numva ari icyubahiro cyane gose banteye rero kuri ivyo byari by'umunezero n'igitangaje du surprise twinshi tw'abantu nagenda habwa rero kuri ivyo kuri jewe banyeresa urukundo vraiment bisa nkuko bansize mu ideni mu mutima wanje asante sana katugende kuri titre cyangwa se title ya film yanyu agatsirikwa ntigahere abantu batazi by'ikirundi c'indani nanje ndimo iryo jambo ryagoye gutahura ku muntu atoritaukirwa uri musobanurira gute okay agatsirikwa ntigahere yego agatsirikwa ntigahere ndabaramukije amaro y'Imana bane namwe mukomeze kugira ibihe byiza mwe mwese mwese muneza mukadukurikirana it's your boy your favorite Abdash. This is Mika TV. Mweneze kwa chonze subscribe kugira ngo ibiganiro byiza cyane nk'ibi ntibizoze biragucikwa. Twazindukiye muri First Premier League cyangwa se video launch ya film nziza cyane film series yumwe mu basineyaste banga mu Burundi tumaze kubona ko bishimirwa na benshi bamaze kumenya impano yiwe afise yo gukina mu mareresi. Rero niwe tugomba tuvugishe mu kanya tuve muri lancement indani turamufashe kugira ngo atubwire abicanke atatu kuri cinema ngira twumvise ko ari we yayanditse ngira ngo aza kutubwira byinshi kuri wo Izo Chris turamukije mutaho murakoze cyane rwose neza gashiyo je ndashima Uwiteka uraberewe cyane bro asante sana Sio blague asante koti nkaka nanjye gamba ndakifuza ukamba imba mvuga ati ariko nakubura katwizere imana ngira ngizo inshallah asante sana turi ku munsi abantu benshi cyane bari barindiranye igishika abantu benshi cyane gose nanje narindimo kubera ko ni ikintu twari turindiriye kugira ngo tubone mbega bari batubikiye iki no munsi rero ngira ngo umunsi washitse twabonye ibyo mwari mutubikiye ariko ndashaka kumenya kuri Izo Chris uyu munsi ni umunsi uvuze iki kuri wewe mbega wewe uyu munsi wakugendekeye gute ko uriko urarangira uyu munsi nivyo gushimira Imana umunsi wangendegeye neza nta kibazo na kimwe ivyo nanateguye byagenze nkuko nabishaka ni Imana ishe ngo bitudu surprise ebana ni mwake kabisa uyu munsi no wa mbere yego twe twigeyeyo indani ariko hari abatashoboye kuboye kugeramo mwindani aba bariko badukurikirana maybe batajewe no munsi ni umunsi ushobora kubasobanurira iki indani byari byifashije gute byari bimeze gute muri rusange Okay, uyu munsi ibintu byagenze neza twako turashira filime nshasha ku mugaragaro icyanyoheye nuko igihe twako novuga ati bariko barayiraba naguma numva bafana bakoma amashi muri jewe naguma numva ari icyubahiro cyane gose banteye rero kuri ivyo byari by'umunezero n'igitangaje du surprise twinshi tw'abantu nagenda habwa rero kuri ivyo kuri jewe banyeresa urukundo vraiment bisa nkuko bansize mu ideni mu mutima wanje asante sana katugende kuri titre cyangwa se title ya film yanyu agatsirikwa ntigahere abantu batazi by'ikirundi c'indani nanje ndimo iryo jambo ryagoye gutahura ku muntu atoritaukirwa uri musobanurira gute okay agatsirikwa ntigahere agatsirikwa ntigahere burya n'umugani bavuga ati agatsirikwa ntigahere namenyo ya ruguru amenyo yino rero uwo mugani bawuzanye kuko urabizi neza umwana atangwe kuzana amenyo ahera munsi rero arinza ahera hejuru kenshi bavuga ati baragasema rero ico gihe amenyo aje hejuru bace bagerageza kuyatsirika ukuntu kugira asubira inyuma ariko ntivyakunda kuko amenyo yaba yamaze gusohoka urabyumva gasema kaba kabaye numva biba vyabaye nta kintu ufise cyo guhindura urabyumva rero akayo mpamvu bavuze nakatsirikwa gahere numva ni cya kintu ushobora kuvuga ati nje shatse kugisubiza inyuma kimveko ari we kaguma kikuriko kavuga ati nje singuvako story y'ireresi yacu yoba ari yahi mu majambo ya ku muntu atarayiraba okay story y'ireresi harimo story nyinshi zitandukanye harimo story y'ivyerekeye urugo harimo story y'ivyerekeye abavyeyi harimo story
y'ivyerekeye ubugome ego ya harimo story y'ivyerekeye kwizirika ku mugabo avuga ati umuntu je mama ntazonshika harimo ibintu byinshi bitandukanye rero harimo n'utundi du surprise bazoryoherwa ego twabonye hari umusineyaste cyangwa se a film actress umwe yaje mwakinishije muri mwireresi yanyu kuva muri Burundi Film Academy kubera kimwiyumvire chance ko mwamushira muri mu gikorwa cyanyu. Okay, twebwe ntabwo twiyumvira ku muntu yego ahubwo filme niyo ihitamwe umuntu rero filme nawe ihisemwe wewe turakurondera aho uri hose maka filme yacu tukabona filme kiryohewe yego burya abantu benshi bakunda kuvuga ko kutashize muri casting utagize iki kandi turabagenzi yego twebwe nta kigenzi gikora filme ni hitamo filme navuga ati nkeneye umuntu nk'uyu ikeneye nk'umuntu nkanje barandonga ikeneye umuntu ebana nk'uburo par exemple filme nshobora ikeneye umuntu mugufinya utuzana umuntu muremure uravyumva so rero cha tugerageza kurondera wa muntu filme yadutumye hama tukamuzana ego mwavuze yuko film ari mwebwe mwayiyandikiye biga mwayanditse muri mu bihe ibihe akenshi kandi barakunze kuvuga ko abantu bandika amafilm usanga izo film zabo ziri based on true story bega tuvuga ko iyi film watwandikiye yoba ifise aho ihuriye n'ubuzima bwawe bwite canke okay novuga yuko vyerekeye ubuzima bwanje bwite kuko nariko niyumvira ku rugo rwanje rwo muri kazoza sinzi ko ico kintu cyumva nako niyumvira ku rugo rwanje rwo muri kazoza mbona urugo nifuza ukuntu rumeze hama maze kumenya urugo nifuza niyumvira n'ibitsitaza nshobora guhura navyo mu rugo rwanje rero maze kuyibona hono narose fondation kwandika akasiriko ni gahere iso Chris umfashe gatoya uvuze ati wiyumvire ku rugo rwawe rwa kazoza urugo rwawe rwa kazoza izo urategekanya ko ushobora guhenda wo mubakanye chance ari mvuze kuri film twabonye chance ko ari umuntu mwari mwarigeze gukundana hama murahebana umwex mwigeze gukundana hama murahebana uca ugira mariage n'undi ego kadoravere ndaronka n'umwana yarafite uraronka n'umwana kandi hama nyuma chance acaragaruka agatsima kandi kacakara izo urugo rwawe wifuza ko zuba rumeze nko muri kazoza kwe oya inga ico kibazo kimbagije ko rutarara aba filme yose sivyo ijya filme nakubwira imwe story nyinshi zitandukanye yego uri mbega ndakwaza kibazo wowe nta mu ex wawe muhuye bikubabaza nivyo uretse nanje gusa birashikira benshi nivyo cyane kabisa ni mu byo wabonye ari je nari mbabaye umwana w'umukobwa okay so rero ngaho ivyo nitwo bivuga ko cyane ariko urugo ruba mwibazo byinshi kahise ko umuntu nikigera kamuvako urashobora kuba kurigira ugahura n'umuntu wigeze guhemukira mu myaka nk'itanu hetse hama uyo muntu agaca kubera igitsitaza guhera uyo munsi muhuye kugeza umunsi upfuye akaguma gukurikirana so rero kahise ko umuntu gashobora kugaruka mu buzima bw'umuntu rero kuba umu-ex agarutse mu buzima bwawe arashobora kuza akavuga ati je Chris ndacyamukeneye akakubera igisitaza rero sinamvuze ko ari je nari igisitaza gusa nanje noshobora guhura n'ibisitaza kandi ndi umwana w'umuntu ntabwo ndi umweranda urumva okay twakubonye mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu bihe biheze kubera ko umaze igihe kitari gito muri kano gakino aka kanya twakubonye ko agatsirikwa ni gahere mwafatanije na BMT mbega ubona ari akaye karusho kari gukorana na BMT ndetse n'iyindi migwi wagiro urakorana nayo okay akarusho ka mbere nuko ari gushira ingufu hamwe burya jewe nawe ducize ingufu hamwe n'uriya dukora ikintu gikomeye kurusha ico nayi gukora DJ nyene iyo iyi filme nari kuyikora DJ nyene ntiyari kuryoha nkuko yari kuryoha ariko kwera twayifatanije na BMT fata ingufu zanje n'iza BMT tuzishira ahantu hamwe twatoye ikintu ciza ako niko karusho naronse hariho abantu benshi batizerera mu gukorana n'abandi sivyo twama tubabona akenshi imigwi imwe yikorana ukwayo ariko hari nabandi bakunda gukorana hamwe nabandi bakunda kubivuga mu cyongereza ngo united we stand namwe twabibonye rero ko mwakoranye hamwe nabandi kandi mukunda gukorana nabandi mbega ku bantu batazi agaciro cyangwa se igikorwa ciza gishobora mu kuva mu gukorana kwiza nabandi bantu wewe akaye kajambo cyangwa se wababwira iki abashaka kwikorana bonyene ntibaritahura filme n'ubuzima kandi ubuzima nta muntu aba hari wenyene umuntu aba agizwe nabandi rero ico gihe ashatse kwikorana azokwama ari hasi bisaba kasohoka n'umugani w'ikirundi kwanza uravuga ati akatagurutse nikamenye ubweze bisaba rero kutembera ukaja mu zindi timu ukamenya abandi bantu kuntu bakora ukamenya inguvu zabo kuko umuje nkuranye nawe hari ikintu nunguka ndavuga ati ebana umuje makora neza ukuranye natwe twavuga ebana Chris acting yiwe no shaka kuyiga ukayiga kandi ukayishobora ugasanga gutera imbere kwawe uko bigenda bidoga so ivyo ndabimenyereye okay
gukora lancement officiel hari abantu batabiha agaciro, hari abafise uburyo bwo gukora lancement officiel ariko batabikora canke se bumva menga ico gikorwa ntibogikora kandi bafise ibikorwa byabo. Kuri Izo Chris iyi agatsiri kwa Nigahere mwashimye ko mwoyikorera lancement officiel. Ku bantu batazi inyungu yo gukora lancement officiel nayo nkamwe mwayikoze ndetse mwabonye n'inyungu ngira byo byavuyemo ni akahe kamaro? Okay, abatakunda gukora lancement officiel rero kuri. Ego vraiment harabanka kubikora kwera uburyo abo sino bajya umuhari ariko abafise uburyo ntibabikore. Ntibazi ivyo barondera. Lancement officiel ni gushira ku mugaragara igikorwa cyawe. Ama social media yose uba wayatumiye abahari. Sivyo? Anovuga ati abatanga sponsor ama banke iki bose baba bahari. Baje bakabona igikorwa wakoze bakabona n'ingufu z'abafana barakumenanwa amahera. Ego. Ushobora gusanga n'amahera wakoresheje muri lancement officiel uyatahanye. Uyasubije inyuma. Kubera iki hari uza agakwemera 1 million undi 2 million 3 million ugasanga amahera wakonsomye urayatahanye. So rero kandi biratuma na filme yawe ija ku mugaragaro iboneka kuko rana nk'ubu kuva ukwezi ugeze abantu bose bari biteze itariki bavuga ati tuzogenda turabico kintu ubu rero bakibonye bazoca baciteka kandi no kuri YouTube uravyumva. So rero buri kintu ari cyo cyose kirafise ama etape kubera kigaragare rero na filme mu ma etape ya filme lancement officiel irahari si mu gihugu cy'u Burundi ni kwisi yose. Ego. Okay, akajambo kanyama mfitiye kamatsiko ni ryari Izo Chris avuga ko film cyangwa se ireresi ari ireresi nziza? Sinabyumvise neza. Izo Chris ni ryari avuga ko film ari film nziza? Film nziza wewe uyibonera kuki? Okay, film nziza ndayibonera kuki icambere ni ku directing. Ya kuko directing ushaka ufise story nziza. Directing igatuma film yawe biha. Ego. Icya kabiri image sana na montage. Ego. Uravyumva? Film irashobora kuba ari nziza ikabifite na directing nziza igacigira montage mbi icita karite. Ego. Rero mu majambo make hari ibintu bine bitavana muri filme. Icya mbere script nziza, filme yanditse neza. Icya kabiri directing nziza. Icya gatatu montage nziza. Icya kane sound. Ivyo bintu bine bibuze habuze mu kimwe filme yawe kinganga habuze mu kimwe umva bisaba byose bine kubikora neza. Ego. Chris kada gushimire cyane. Urakoze cyane. Imana bahezagire. Amen. Asante. Ego. Okay.